Haraheze imyaka 3 hibonekeza mu kiyaya c'Imbo indwara ya kolera. Indwara muri no misi isigaye yibonekeza ku murindi munini aho bivugwa ko ku munsi hakigwa abagwayi bagera kuri 26. Ni muri yo ntumbero ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida bufadikanije n'abasanzwe babufasha basubiyemwo bongera baremeza umugambi wo kugwanya ikiza ca kolera hamwe n'ikiza ca Ebola nk'uko bivugwa na muganga Liliane Nkengurutse ayoboye ikigo kijejwe kugwanya ibiza. Ikiza ca kolera nk'uko mubizi tumazemwo imyaka 3 hari tariki ya mbere y'ukwezi kwa Nzeri mu 2023 aho ubushikiranganje bwemeza icese batangaza icese ku Burundi bwinjiye mu kiza ca kolera. Ico kiza twarakigwanije mugabo nticashobora guhera gusa caragabanutse, ariko rero muri no misi umurindi wabaye munini cyane kuri ico kiza. Ivyo vyadutumye gusubiramo uwo mugambi kugira ngo dushiremo bishasha bishobora gutuma tugwanya dutuza ico kiza ca kolera cabaye ndase mu Burundi. Kuva kuwa mbere Nzero gushika kwigenekezo ya 18 ukuvuga ejo twari tugeze ku bantu bashika 1012 bamaze kubonekeza ko iyo ngwara, ariko muri abo bose benshi bava mu ntara ya Cibitoke no muri komine ya Cibitoke no muri komine Ntahangwa. Izo komine zibiri nizo novuga ngo zirasinzikaye gose gusumba izindi komine, kuko ahandi mu zindi komine hariho nk'ikomine ya Mukaza ni komine ya Mugere harimwo abagwaye mugabo hoho ni bakeyi ugereranije n'izo zindi komine. Ubu twovuga ko ikomine ya mbere ifise abagwayi benshi ni komine ya Cibitoke, kuko tuvuze nkejo nko ku munsi wejo twari dufise mu bitaro abagwayi bashika abagwayi 102. Muri abo 102 65 bari mu ivuriro ry'abagwayi bakorera byo mu Cibitoke, 37 bari mu ivuriro ry'abagwayi bakorera ryo ngaho muri Prince Regent Charles mu bitaro vyitiriwe umwami Karori. Uca wumva yuko izo komine zibiri, komine ya Cibitoke ni komine ya Ntahangwa, nizo komine zibiri cyane zibangamiwe muri no misi. Kuva rero muri iyo tariki ya mbere ya Nzero gushika ku iyo tariki ya 18 ejo twari tumaze kuronka muri abo 1012 bafashwe, hari bamaze kuvamwo abagwayi 6 bitavye Imana. Ukugwanya kolera rero ngo ni igikorwa gikorwa n'ubushikiranganji butandukanye, kuko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu butocishoboza ari bwonyene. Ingendo nyamukuru twoshimikira ko nuko kolera ni kiza umuntu atawushikiranganje na umwe bwovuga ngo goshobora kugwanya ari bwonyene. Ni kiza dutegerezwa kuja hamwe ubushikiranganje bwose abo byega byose, none ubu byaroroshe mu ndinganizo nshasha mu makomine. Nibaza yuko bifise ibisata byose bitegerezwa gukorera hamwe. Rero twabonye muri iyo ndinganizo yuko hategerezwa kubaho indinganizo yo kugwanya ico kiza, bagira amanama misi yose, noneho inyishu nkuko twabibonye nyinshi ziba ziri ngaho, kuko mu bituma ingwara ya kolera yaka indaro ahantu ikicara hariho ibituma nyamukuru bibiri. Icya mbere na amazi, icya kabiri ni sukurike. Rero ivyo bibazo bibiri bavyicariye mu makomine bakavyicarira, iyo ndinganizo yagiye irashira iratanga umuco ku bintu nyamukuru vyokorwa cyane cyane mu bivyo biraba ivy'isuku n'isukura n'ivyo kuraba amazi. Harimwo ibintu vyo gushiraho amazi bakoresheje mwe bita amaforage, no gufatanya n'abajejwe ivy'amazi kugira ngo amazi ashobore kuboneka, ariko tutibagiwe n'ivyo kugira isuku nko mu tuzu twasugumwe babandi guhimiriza babandi bakunze kurekurira imyanda mikuru mu makanevo, kugira ngo ivyo byose hagati abajejwe intwaro bijye bisata byose bya komine bigiye hamwe batuze burundu iyo myifato mibi kugira ngo dusezerere ikiza ca kolera mu Burundi. Bwa mbere cyo nuko kumenya yuko ingwara ya kolera ni ingwara y'isukurike. Igihe rero ari ingwara y'isukurike, igihe cyose abenegihugu bazoba bafise iyo nyifato
y'ukutagira isuku no gusukura aho babaye, bamenye yuko ingwara ya kolera bazokwama bari kumwe nabo. Twogerageza gusaba abenegihugu hose aho bari yuko bogerageza kuza barakaraba kenshi gashoboka n'amazi meza n'isabuni. Hariho benshi bagenda baravuga bati nta mazi by'ukuri, nta mazi meza menshi turonka. Bamenye yuko nayo baronka bashobora kuyateka neza imigeri igapfa, kuko kolera n'ingwara nubwo mwumva yica n'ingoga, mugabo n'ingwara umugera uyu amazi yatetse upfa n'ingoga. Amazi rero bashoboye kuvoma nk'ahandi atari mu mabombo, bamenye ko bategerezwa kuyateka canke bakayashiramo umuti. Hariyo ibinini vyitwa aquatabs batanga, hama bigaheza bikica imigera. Mugabo bakamenya yuko igihe cyose bakoresheje ayo mazi y'inzuzi, twaragendeye hariya mu Cibitoke haba abenegihugu baho banwuruzi Nyakagunda, twobamenyesha ko rujya ruza ruruzi rumwe imigera myinshi cyane y'ingwara ya kolera. Igihe cyose banyoye ubwo ruzi bakaba bamenya yuko bagwaye banyoye uwo mugera wa kolera. Bamenye yuko ubwo ruzi mbere yuko barunwa bategerezwa guteka ayo mazi bakayabiriza cyangwa bagashiramo wa muti wica ingwara, ari byo bya binini bya aquatabs. Hanyuma hariyo minuze ingendo ibifungurwa, bagategeza kumenya yuko ibifungurwa bategeza kubifundikira, kandi bakamenya ko mbere yuko umuntu wese ategeza gukaraba imbere yuko afungura, canke ahejeje kuva ahejeje umwanda mukuru agateza gukaraba. Mu majambo make ya myitwariko 10 y'amabwizwa y'isuku gukaraba kugira ngo dushobore gutuza ico kikiza. Hanyuma umuntu yagwaye, tugize imisi tubona abantu baza barende gose, bivuga yuko ngo abantu bafashwe ntibihutira kuja kwa muganga. Iyo bashitse rero kwa muganga batevye, ni muri abo wumva usanga baciye bitaba Imana, kuko usanga bashika bari kukanyuma abaganga ataco baheza ngo kubafate. Umuntu yibonye ko ivyo bimenyetso byakorera akanyaruka n'ingoga kwa muganga bakamufasha, kuko iyo bashitse hakiri kare by'ukuri nta murwayi wa kolera yashyize kwa muganga hakiri kare ashobora kwitaba Imana, kuko baraheza bakamufasha agashobora kugarukana amagara. Rero bamenye ivyo bimenyetso, hanyuma ufashwe yirukange by'ukuri mu maguru masha kwa muganga bamufashe, kandi anabimenyeshe nta uhisha umwotsi nziri kwirasha, anabimenyeshe n'abajeje amagara y'abantu kugira ngo aho hantu avuye bapompe n'imihana ibibana, kugira ngo bakingire abandi bose bari mu kibano, kugira ngo dutuze uwo mugera burundu. Co kimwe n'indwara ya Ebola nayo nyene ngo ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu ngo nibwo kwishoboza kuyigwanya budafatikanije n'ubundi bushikiranganje. Mu misi heze igihugu kibanye ca Kongo ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo baratangaje icese ko hateye indi ndwara ya Ebola mu cyane mu ntara ya Kasai. Nkuko mubizi musanzwe muzi yuko ubu kwisi tuko tumeze, isi dusigaye turi nk'umwe. Umuntu arashobora kuba no munsi ari muri Amerika, mu munsi umwe akaba yashyize mu Burundi. Ni ukuvuga ngo ari igihugu kibanye gishikiriwe, ni ukuvuga ko natwebwe tuba dusa n'abashikiriwe, cyane ko muzi yuko ari ibihugu bibanye abantu baguma bagenda baza ruja n'uruza runini. Hariho mbere n'ingwano, bamwe barahunga abandi bagenda bagaruka. Ivyo bidutuma tubona yuko mu Burundi natwe dushobora gushikirwa ku mwanya. Nico gituma twaciye dutunganya umugambi wo kwitegurira kurwanya ico kiza, kugira ngo tuzitire cyane nko ku mbibe, tuzitire kugira ngo turabe bishitse mu ndwara akaza tumubone hakiri kare, duheze tumushire aha wenyene aheze avugwe atarandukiza abantu benshi. Bishitse naho kigashika kugira ngo dushobore kuraba ukuntu nyene abantu bazoba bafise indwara dushobora kubavura neza atangorana. Mu gihugu kibanyi mu mbibe zacu habari abantu benshi, noneho no mu byo kuhimiriza abantu twese dutegerezwa kuja hamwe kugira ngo abantu bamenye imyitwarariko bashobora kugira ngo birinde ico kiza, mbere bamenye n'ukuntu bashobora no gutabariza abantu bashobora kuba bafashwe n'izo ndwara.